imyaka yose mike mwashikana nka 75. niyo nyene wayitora aho ni sawa. None kumengo nyene twisunze ubukurambere bwanyu murashobora kuba hari ico mwamuzi kuri kahise kajanye n'imiti aho rivura abarundi baho hambere, abana, ibitungwa, ibintu nk'ivyo hari ico mwamubiziko? nibyo twebwe twomenya iyo twinya abana niyo twomenya nayo umuti utinye umwana ushobora kumenya ikikuru icyo ari cyo. Kera baravuga umuti bita umwishwa canke imyishwa, uwo muti yari mwamuwuzi? tuwurondeye twawubona. None wumva bavuga kuvura iki canke mwawukoresha gute? urumva ufise nk'umwana yego ubonye agwaye aca ufata imiryango myinshi y'imiti ukahita ukamenya ubonye arakize abantu biti imiti. None nk'umwishwa mwawukoresha gute? Mwawuha abana bameze gute bafashwe n'iyi ngwara? none urumva mwambarije byinshi urumva twega ntitwara abaganga wewe wapfa gufata imiti myinshi cyane ukahita ugasekura ukamara iminsi wanikira ku rutaro uzureba abana ubonye barakize wacugira iti niyo miti. Ukuvuga umwishwa mwawuha abana mwawukoresha mu kwina abana? Twawusukiranya n'ubundi umwishwa wo kwawo nyene utafise umwana uri kurara ari wonyene ntushobora gufata baca mucanga no gucanga n'indi miti myinshi bigaca biheza bikavura iki? Mwabivanganije uwo mwishwa mwawuvanganije n'indi miti? Yambarije byinshi tatabaje jewe nawe umenye ingwara y'umwana abagwaye hari abagwaye nk'ibyo mu kanwa ibigwara by'abakera cyangwa akagwara nk'inkorora cyangwa akagwara nk'izindi ngwara zerekeye nk'impanga yo mu nda y'umwana niyo yari nyine ivyo byose byarafasha. Hama kandi wari wavuze ko n'umuhengeri uwuzi kandi nawone mwawukoresha kuva na mbere. umuhengeri wo wawukoresha uvura inkorora umwana yafashwe n'agakorora ukajya mu kuwumuha ukawushusha ukacucanga n'uwundi muti w'umwana nyine w'inkorora akacakira. Be mwamuha amababi cyangwa mwamuha imizi? Oya twaha amababi mukavuguta cyangwa mugasabika? urumva ndi warinda gusabika wapfa kuvuguta hari ibindi wasibuka cyane ugaca muramiza ukahita ukamuramiza niyo ko atarindi y'imihamuro twebwe. Oya nta mihamuro kandi byarakiza none yarakira nyene iyo yoba ari inkorora wacanze n'ubundi muti ugahita ugashusha ugahita ukamuha kanwa nta yindi ngorane umwana yacakira. Yego baravuga ko kandi n'igiti bita icumwa naco nyene ngo coba cari gifise akamaro aho hambere, naco arico mwamukiziko? Icumwa cyo mu gahinga canke cyo mu mwonga? Nukuvuga icumwa cyo duhere ku cyo mu mwonga. Nukuvuga icumwa kiri ubwoko bubiri. Icumwa cyo mu mwonga harehare bakunda kucogesha abana hajya bagwaye ibyo mu kanwa. Nukuvuga cavura ibinyigishi n'amenyo. Kubijanye n'uruguma ntaco coba carafasha kumva cavura ibinyigishi? Je nta ngoma z'abana banje ndije nabonye bagwara sineza kuvuga ibyo ntakoresheje gihe. Oya aho ni vyiza. Mbega hariho n'uwundi muti abakurambere nyene mwakoresha witwa ngo umugombe urumva wawuha nk'umwana afashwe n'umusonga wa mwene ngaha mu mbavu umuhaye rero nyamugombe cyasha gicure nticyasubira kumuhagarara mu mbavu. Kuvuga bavura imisonga. Nta bindi wowe waravura nko kuribwa cyangwa izindi ngwara nyene nk'uko nyene? Nta bindi turetse mwebwe ivyo mwarakoresha nk'abandi bagenzi n'inshuti ntaco mwumva bawuvuga ko nk'uwo mugombe nyene? Uwo mugombe nta kindi wavura atari uwo musonga w'umwana gusa. Hari umukurambere yambwiye yuko ngo woba waravura n'ishano nivyo? Kaje nkatinoma oya nikuri kubesha ko bari ku nukuvuga waravura umusonga gusa nk'uwo umwana urabona ko umwana
kimuraho kimwe na kimwe icyo mugwana umuvuguterera agaheza agaca hano gacumuha kandi bavuguta amababi murakoze rero mwatudondaguye imiti myinshi mwashaka kutwereka mbega ico cumwa coco cyo ku mutumba coco gitandukaniye n'ico cyo mu mwonga mu bijanye no kuvura icyo cyo mu gahinga iyo umwana agwaye nk'imunda rero yego urashobora kuwucanga rero n'ubundi muti ukahita akamina yari asanzwe agwaye akumunda akaca agakira kuko urabona benshi abana barakunda kurwara kumunda bagahita yako mu nda hagazi bari inzoka cange kuba ari ukuvubwa riba ribere ndabizi ko tubari inzoka niyo washe umuti ukabona umwana wawe arakize n'ibindi buri wondera biba nta kindi buri wondera nyine ko akindi murakoze hariho ibiti upfa kwaha kugira uti hinge pfe kwaha yaraniranye yabe kukiboneka n'icyo kandi ukazubona byakuye ukazubona birakunda yego murakoze hama rero bikunda mwotwereka uwo muhengeri hamwe n'uwo mwishwa mwa mukoze umuhengeri nawe uri amaje hariye poke ndabajana nze kuraba iga nk'ubu muki kugira turonke nitomba ntaco reka tugende turabe tubone wa mwishwa uyu ni wa mwishwa uba ku mutumba gusa nivyo kubera uyu uba nk'ahantu hariya jensi ishobora gushikayo je mugana hora nza kubaha ngahi wanga ahi wawe nyene mu kigo yawe hariya mu mwongo kiye mu mwonga wayita urashobora kububona kandi nanje bakunda kuza kuwanga no kuvuga rero uba mu mwonga no ku mutu uba hariho hose na cyane cyane mu ndimiro murakoze wa muhengeri mbe wavuze ngo uba ahantu hameze gute mutaba ahantu hamabuye mu musozi mbe wavuze ngo bakoresha amababi haje bakoresha amababi cyane n'ibintu nk'aho bakoresha amababi ari uheretse umwana agwaye nkora naco wowe uzi ku mizi yawo oya niko canke ntaco wowe uzi ku umutumba wayo nk'ibi bintu oya cenza ayo mababi yonyene murakoze n'amahoro ga yemwe yego cyane n'amahoro nyene yego ubu haravugwa ibijanye n'ikiza ca coronavirus mucumva bakivuga mwebwe yewe barakivuga nyene muracirinda none murazi ukuntu bacirinda muragerageza turagerageza hanyuma naho yemwe erega ingwara y'ikiza ca corona ingwara y'Imana yaramutse igize ikigomba gushika mu Burundi kirashoboka nyene kirashoboka y'Imana naho igize iki ntigishobora gushika kigaheza Imana kumbura ikabikinga ntibishike none urabona ico kiza ca corona naho wokwirinda kiragoye naho wokwirinda kiragoye yego ikiza ca corona giteye nk'amacinya amacinya urabona naho urara uragira ngo hinge ndayivuze byanke ngo hinge ngo ndayirinde Imana yo nyene yaramutse yagize iti wewe biragufata yego urafatwa nuko hanyuma rero mwatubwiye ndengo aha turi bahita ngo iki ubu mutumba turi ko witwa ngo iki ni rukoba agacimbiri nako nakazege yego hama none kumengo uri umukurambere wowe ufise imyaka igera kuri ingahe ganyoko jo mama wanje ngeri irarenga n'ijana urashikana nka 85 none singuze urakuze hanyuma baravuga yuko mwavuze ko amacinya coronavirus ari ingwara kandi zibangamira abantu none kera narindi baravuga yuko umurundi baho hambere agwaye yarafise ubuhinga bwo kwivura akoresheje imiti kama ivyo bintu nangwa ngo vyo bari vyo yarabanyene kera jewe nkaruka tukira abana bato kwa muganga ntitwaje kwa muganga bahengera aba barabonye umwana urabona malaria rero yo hambere ntiyari itege nk'iyindi urabona uko isi yahindutse niko n'ibintu byagumye bihindagurika kera rero baraduhitana twege turabana babonye wiri buradahwa bagahengera nkaha ku mugoroba bakakujana ku mwonga bakakoza umubiri wose bakogesha iki amazi yonyene
nyene nta n'umuti bashiramo bakakoza hanyuma rero hamugiye babonye rero ugize bakakuzana muhira bakagushira nka harya bakamutse ego hamwe uriko urakamuka uguya rero rugasesa ruhejeje rwaguya bagaheza bakakujana mu nzu urabizi abo hambere rero bo b'amavuta sayo barinda kugira ngo baza kurondera bakazana amavuta bakagusiga bakujana ka kumuba kugira kane wabiyo marari y'ikizi yego bakoresha amazi nayo mavuta amazi gusa nta kintu bashiramo none urabona ubu naho Irigwa uko isi yahindutse abantu natwe tukaza turahindagurika niko n'ibintu byahindutse kare na kare n'ukuri jewe na jewe mu kugira ngo je kwa muganga numva bavuga ngo kwa muganga bahumba nk'umuganda nahumva ndemwe nagiye kuja kwa muganga mbere ndi ku rubyaro rwako niho naciye ngenda kwa muganga n'ayahandi twivuriza iyo miti y'ikirundi wadondaguye imiti itari mike bose ukadusubiramwo imiti wadondaguye mwakoresha canke yakoreshwa aho hambere imiti yo hambere hambere bakoresha byinshi mugabo ikintu jewe ntabonye mugabo numva kivugwa intuze yabo baza kuraguza numva rero babivuga hambere iyo miti isanzwe bakoresha ari nk'iyi hambere hahise yaraza kuwa hatabanje kugenda ku mupfumu kuza kububaza ingene nyamuta ukoresha hanyuma none urabona rero aho Kristo yaziye ubu nk'iyo miti imwe imwe ntawe ukiyimenya nayo ahandi emwe baravuza nyene imiti y'ikirundi hariho iyo bavuza nk'amacinya iyo yaba ari iy'ikirundi hariho nk'iyo bavuza malariya iyo yaba nk'iy'ikirundi kandi urabona imigenzo yo hambere mugabo si hambere byo n'ubu biriho hariho ibintu bahora nyene bagenda kuronderera umuti mu gahinga bakaza bagasekura bakavuza nk'amacinya barayavuza umuti w'ikirundi nka malariya rimwe na rimwe baravuza umuti w'ikirundi hariho umuti bakunda kwitwa umugombe hari ico mwowutuyagirako umugombe jewe ncaruka ico nahora mbona umugombe bavuga umugombe nk'umwana bavuga ko agwaye intuzeye ibere acibwa umuvyeyi agwaye ibere oya umwana agwaye nk'ibere agaheza rero bakaca bamubwira bati enda rero sha kubona adahwa genda umuha akagombe kakagombe bakamuhaye wa mwana kwa kudahwa bigaca bitora mipende hama kw'ivyo vy'ibere navyo yego hari nibere nyene baramuka bamuhaye nyamugombe yasubira gucibwamwo yacatora mipende bamuha amababi bagaca bagenza gute ayo mababi bakavuguta cyangwa bohekeje ukawushobora baravuguta bakagira bakaraba mbere nk'aho bashira bagaheza bakaza baragira n'icupa nk'imwicupa bagaheza bakaza baramuha gakeja baba babanje gusabika oyaje bavuguta nyene bagapfa kumuha yego nico rejewe ico c'umugombe nico ndakiziko nta kindi kintu bakoze umugombe mu kuvura izindi ngwara ikintu bakoze umugombe nawene baravuguta bakagira nk'akantu kagakanga nabizi rero ibyo hambere baca indasago bashira ku muti rero baturiye kuri zino ndasago baciye bagaca rero bahitana wa mugombe bakakoza kuri nyamuti bagaheza bagakoza ku mubiri aho yaba yabaye ko umuntu bavura bakoresheje gutyo iyo nkana ibya kera byari byinshi hariho aho babivuza ukuvunika hariho aho babivuza ingwara urabizi hambere ivyo gukangwa byo ntaco waba warafasha ko wumva witwa umugombe ntabwo woba waragombora nk'umuntu yakanzwe nduzeye umugombe uyu umuti w'ubukangwe ntibagirisha umugombe oyaye umuti w'ubukangwe hari bagirisha intuzeye burya bututu bw'intuzeye bw'ubuntuzeye bumwe bahora bagira ngo bahora baza kwamura mu gahinga ikintu bita intuzeye nge rero ndabyibagire ubumegeri bagira ngo babwita ubumegeri ubwo rero bagiye rero nk'umuntu asanze aho uri kurasesa baca rero bamura bakazana bagashira mu ntuzeye rero nico cahora kivura ubukanga munyu ikintu cyo bita umwishwa hari cyo bawuziko umuti bita umwishwa
umwishwa ico ndawuzi ko bahora bawuvuza intuzeye bawina inyana ikiri ntoya ikindi kintu nahora numva bawuvuga ko umwishwa wavura intuzeye ikintu urabona mu mubiri iki twege rero tugira ngo ni inzoka ikintu bagira ngo ni ngugu niwo bahora bacangana rero n'uwo mubiri bagaca bahabona rero abantu bagwaye inzoka zo mu muntu agwaye rero ibyo bagira rero ngo bagira ngo ni intuzeye ngo ni ngugu yahindutse nk'ibi twege rero tugenda kwa muganga bagaca bakubwira ko ari intuzeye ugwaye isitoma iyo isitoma hambere bayita ingugu none rero urabona ubu naho rero barayihinduye niyo bagira ngo ni isitoma ngo rega niyikurya ibyo rero nico ndabizi ko ciyo ntuzeye iyo ntuzeye yavura. Hariho n'ikindi giti bavuga cicimeza bavuga bita icumwa cyo hari icumwa mukizi ko nico cyayi kimaze icumwa naco ikimaze c'icumwa hambere rero urabona nk'umwana yagwaye ibintu by'ibiturika bigaturika mu mutwe byanke bigaturika umubiri wose baca bagenda bakaha icumwa bagaca rero bazana bagaturira bagaheza bakaza baramuha akazara ari gato icumwa na cene umuntu nico ndakizi ko rero ico cahora kivura dufate ko yari ingaburo cyo bita ari kimeze nk'ingaburo nyene none icumwa burya cyo bakira ubwoko bumwe cyangwa icumwa kiri ubwoko bwinshi yaye icumwa hari ico muhira kiri muhira mu nyobo hari icumwa rero cyo mu mwonga bagikoresha ku biturika gusa nta mu bintu bijanye n'izindi ngwara nk'izo mu kanwa nk'izindi nyene nta handi bagikoresha icumwa wowe ibyo biturika mu kanwa nk'ibyo biturika nyene ku mubiri bakoresha nyene ico cumwa baragenda bakazana na cene bagaturira bakaza baramuha akazara ari gato nico nzi kwicumwa arico cakora none icumwa cyangwa uwo mugombe mutuyagiye ko mwoshaka kutwereka nka kimwe muri ivyo canke mukatwereka byose ivyo bijanye n'uwo mugombe n'ico cumwa mbega icumwa nyene co muntu uzeye cico co mu mwonga ico mu mwonga bashatarugiye hariya mugabo muri kabu niyo kiri nayo muri bibirere byaha oya ntawogera guco no kiro washobora muga kutwereka nk'umugombe aha hafi ntaho woburi uwo mugombe wowo ngurya washaka kuwigora mukava hasi mukatwereka uyu niwo bita umugombe muvuga ko wakoreshwa ku mababi bamura gutya nyene bakaninga gutya gaheza rero bagaca rero banyungusha gutya rero baca rero basiga rero aho bahejeje guca indasago bagaca rero basiga ko n'umuti rero bashizeko niwo mugo